bamukumbuye none wagisuka kwa ndagera mbya kisenge ntishiri brown urabizi wanyu cyambere nyubakaze kandi iyo bambonye turi kumwe barankarira bakamfata nabi ngo nuko bambona ndi mukene ngo mumara mukabutura kamwe bati kumunsi kumvira nk'amafaranga ndio tuvileta huko ndio ndakinaruka shakayomba na bashwana yako zuna urumpakanya nagiyo nemeye nkabitegereza nuko mbashaka tuganira yego ndakunda ukunda ari bunu merekete basi Mwega muko tuvuga nukuri pe nk'uyu mwanya uravye amasaha amwe mwatahiyeko kuba mukuru wawe atarataha ubona ibi bintu nka jewe mvuze ngo ndavyiyumvireko no kwiyumvira kari biki nukuri ari kw'ishuri je twatashe kare nca ndamubaza ko adatambwira ati arasigara kw'ishuri nyene afata amanote kuko ngo babahaye amanoti menshi urabona nukuri mwebwe nahora ndabafata neza kandi nta kibazo na kimwe cari hagati yanje namwe ariko nimba ari uko mubona amabere yakuze mubona mwatangiye kuyibona utuyobe bamwe twaje abandi iminwa muri ko murasiga mbona umenga mutangiye muba nka urabona ushize amazi kuziko hari ukuntu ubona atangira kuduza udufuro ukabona rashushe ukabona rabize rero mu gihe ntangiye kubona mwe mutangiye kuba nk'amazi umuntu ashize kuziko uko umwanya uhera ariko ashuha burya mwe bisaba ntangiye kubafata nabi kandi nimuze mwidogo urabona imyaka nabareze yose nta numwe nigeze afata nabi iki nabikwereka reka mpamagara umukozi ndamubwire kumwinjiza haje biraza kugora ariko yarari kw'ishuri naho bigira byose ari kw'ishuri n'ukuri we swingi pepo ni biki gabo sabwe boss oui narashitse mama ngwe jenza mbona umenga uri umusazi none wewe witabisha amaguru y'umuntu aguhamagara tutiriwe turaja kurega boss none rimbe navyashitse nkabana yari mu gikoni ndiko ndatunganya gasosi kuko isupu niyimbwa nayo ndatunganya gasosi hama vyashitse sinakumva neza numvise utuntu ngo we swingi pepo ngo we naciye nitaba nashitse chambo ati boss sabwe jenza nibaza ibintu byo ngaha byose nimba ari kumpinduka mugira mu ngambanire mwese gusa rero iki numva ufise amajambo menshi ikintu kimwe ngira ndakubwire gusa ni kimwe urabona ko uyu mukobwa yatashe mukuru atarataha urabona iyo amasage ni kondisiyo kandi n'itegeko wihenze ukamwugururira biza kuba ibindi bintu umugururi agusiguriye neza byinshi y'uritahuye yavuye kandi afise n'icemeza ciyavuye birumvikana erega na boss nanje njyawe nakubaje birumvikana ariko birumvikana ariko tumuka rero je ntuzo ntago nuko ndagukorera mu majambo make ndi umukozi ariko nanje ndakwiye kuba urumva akakubwa kawe ndabona neza kari ndaya kishwa kawe ndabona neza kari ndaya ahubwo rero kancungishe reka ngende nta kibazo sawa mba mu maso nawe nyene numva ufise amajambo menshi Nibiki wembisa nyinji wewe uvuye mvuye kw'ishuri uvuye he mvuye kw'ishuri rutanyo mu majambo make ndibaza neza yuko urumva ntuzeya boss yasize ambwiye ko urumva
niburiburi hamwe urabona ubu izi sani ryari turi saa 9 okay saa 9 ishure ritaha ryari twasubiye kushira oya ishure bisaninjire wawe ishure ritaha twasubiye kushira gutanyumva ubwo bunwa ndyabukumura narya mbona abusiza amavye namavye wibonye waje wakuze ko waje waratukuye wibonye inde yaje turonyerera inde yatukuye mbisara ninjire mu majambo make ubwo bunwa ndyabukumura okay ishure ritaha sandwi n'iminota 5 witaye saa 11 mujomba wawe nawe yambwiye yuko tiriya ndaya niyaza reka naho uri umunyeshuri uri ndaya bisa n'indaya uri ndaya ninjire n'ivyo birakuraba reka kumvugiramwo shano kuja bikofe rimwe basi ndaguha cyane ivyi manzu usige 2 ngaho reka nze kuyatura mu nzu oya jewe mu majambo make ni swingi pepu merase nta nagenda nyiri guno munani oya nta nagenda oya swingi pepu merase tuyisenge krasiruwet persone kretie rupara mu majambo make nimburi ko wizanisha ubwo bunyo bwatu ndarayemwe nimbari havira nindi nene Okay. sinakubarere kanindire ndavyumva ariko banzu mpigihombe ngaho kugira nemere yuko nzoza ndaguhurusha ko kwinjira mu rupango n'ubwo rwa muyomba wawe ariko kuri raporo twahanye jewe nawe kugira renda kureke banzu mbwira iyo wari wagiye kugira saa 11 zigero carata ushaka ubushonje ushaka ubugira upfe turaja kuguhamba kuko nabandi barapfa bakabahamba uname kumutwa sindakubwira kandi Entrez dans la maison, mademoiselle. Yeah. Ngo swingi pepu ngo joteme boku. Nikambariye yo. Mana waremye ijuru n'isi. Aha nzopfa njareba nkati byatunyo. Ngo timo ngo joteme boku ngo wigo ubwo bunyo ntegerezwa kuzobukorerako njire gusa ivyo wemeze urabizi je nta kibazo nzokwama ndakudunda nk'agapira none nkawe uyu mwanya wonsigurira ko uvuye hehe tuvuye kw'ishure rya saa 11 wokwemeza ko ari ishure ritaha saa 11 nyene tamye gufata amanota none ayo manoti yafatwa nawe wenyene gusa cyane yafatwa n'abanyeshure bose ko nemeza neza sample zako abanyeshure mwigana batashe je niyibonera we ni wasigaye ufatanya amanoti wenyene basi prof ya nota bukati abadafise amanota wowe waheze ugacuca basi bazakarari ivyo yambwiye ko ateba gutaha kubera amanota n'ukuri urazi ndakubwire ga mukobwa ntuzushigikira ububeshi kuko ndemeza neza kuyu ageze mu myaka yo kuba yotangira kwirukana burya buhungu ariko rero nagira ndaguhanure wa mukobwa we uyu mwanya urabona mubaye ngaha murajya muroga nta kibazo na kimwe nta mwana n'umwe arimo navyaye ndabareze uko nyene kandi nta numwe mfata nabi bisigura iki rero mukubitirwa kwiga conyene gusa n'umukoza kumesurira wewe arahari hamucuraba hageze kuja kwishure wewe wigiriye mu byawe uno mwanya rero mukobwa ndakubwire hamwe wotwarinda mana nta kintu na kimwe jewe no gufasha kubera iki hama nawe wewe witwaza gushigikira nagira ndakubwire nti igihe uyo twarinda canke wewe ugatwarinda muri mwese nta numwe yoguma ngaha kuko je sinokwemera kurera umwana ntabyaye ngo nongere ndere n'umwuzukuru ntabyaye ibyo sinobishobora nimba ndabarezi ni mukure mwitware neza musohoke muje kubaka izanyu muri abana beza mu gihe rero wewe utangiye kwitwara uko wishakiye abandi batasanzwe n'iminota 5 wewe utahira saa 11 ikizokuba ko ntuzongoreje ntabwo nkeneye kuzoza ndirirwa niruka ngo ngiye kuburana ngo bateye umwishwinda ibyo urabizi ko nk'ibyo ntonabijamo urashaka rero witware neza ufatikaye wige kuko kazoza kawe kose karimo iyo kaye gusa
ugiye apare iyo kaye nawe ibizokubako ntuzo je navuze ibyo nabonye kuko yambwiye ati je ndasigaye ku manote mbwire kwangu mbwire ko nsigaye ku ishuri kubesha bavuga mu kirundi bavuga ngo gusuma ntawe bwereye haguruka ugende uva imbere kwanza n'ishavu ritaramfata genda ufungure hama ikizokubako uzobage wifasha ntuzongore jewe nahise ko nagumye numva wagukarira byari biki yagukariye cyane kandi je numvise aguma avuga ijambo ryo gutaha hoteli ndibaza gutaha saa 10 n'imwe bari bana batashe saa 8 shana nahise wibuka kuri imfura na wawe na mama wawe basi uzugerageza umworohereza nawe biramuremerera kandi uze wikebuka yisi si nziza none ntangiye gushaka kumwanya rega basampo je nta musi kure nyene yanarira gusa nta musi kure ko twe twatinze ku ishuri tugifata amanota ariko rero nyene yanotse arankarira gusa ninabuze aho kumuvuka nta kumuzazi kuntane cibyo nyene byanyuma gusa nyene byashitse rimwe na kabiri imisi yose nze mutahura umuntu kandi ndakuze ndamaze kugira ikintu rero niyo mpamvu rero mutoza aho azirankarira nkakuriya ko ndazi ikibi n'icyiza rero nka musaza wawe nyene aziradukarira we ntabwo ukuze ku buryo yaho uri umaze gukura ku buryo ushobora kwitwara uko ushaka uricyari ku ishuri wonyine mugabe ibaze ngo umaze gukura we nturakura uricyari mutoya utegerezwa kugendera amategeko yaho egarakaze mugabo uko akara kose ni umuvyeyi reka genda kureke ariko gusa ukwiye kugira gute ukwiye kwitebuka kandi ukazuhanura na mutoya wawe kagenda kureke nigire sawa wajani lubase atante naraje naravuga nasibaravuga cyane ndabirushe wacu alo uri hehe ubu nawe wazabe muhira ndakukeneye mba nawe ukumbuye ubu nawe uzahakumbuye oya rega anko ntawe uhari tantine benga bagiye we nyaruka nk'inyuma y'iminota itanu uzobushitse sawa bye sawa man reka hamagare Clarissa amubwiye Clari ngunabwiye nyaruka none cyane ndakubari yasha nkuru ngiye ibyo wawe sindabizi izo nkuru tantina aja ambira byabinge anko yamambarire so waruri je nari nibereye iyo nyene mu cyutwiyo urazi ko dukundanye nawe nyabo ndagusabye azi ko anko ari bakunda basi je menga yankubikizera mu mwanya hafata ringaniza ibintu mu tegurira ibyo afungura haza kusuba niyaza ngiye mu cyumba uracumubwira ndakubwira none je ntubizi nari nsohotse gatoyi basha none gabasha bano bakobwa bagiye hehe nahise wiba yagiye ndumva hari nuko manzi urondera iki ngaho nice wewe usa gutyo wewe urondera nice ewe ubona nice wewe muberanye ku buryo wowe ushobora kuza ngaha nyene urubahuka ukarenga urupangu ukaza ngaha swingi pepu mu byo uhemberwa wewe ngaha harimo no kwinjiza imyanda nkiyaha ubu nyene tori igikoropo umuhereze akoropa ahantu hose yaciye kandi mu masegonda 2 ndamubonera inyuma y'urupangu ariko turetse ibintu by'agasuzuguro nakagaye n'umuntu yinjiye mwaka kazukanye mbona umenga sinzi uyumvira neza yuko mwaca mu mukoropesha ariko uyu mwavu nawe nari nawubwiye reka mubwire ko ari umwavu nari nabibwiye ko ari umwavu iryoco ayo mavunja ushaka akazi kawe cyangwa ushaka kukabura reka nkora ibyo wambariye nta kibazo kora ibyo nakubariye ubu nyene vuba vuba
ntagire n'ikirenge na kimwe nsubira kubona hano cy'uyu mwanda uyu mucafu. Urabona rero ga wa mwavu we nkuko babikubwiye. Fata ukuri uwo mwavu mugenzi wawe ngaho kw'ibyo ntuze ngaho kugira ngo ntibagukate ubwo buntuze. Bavuga ntibanyaka akazi kanje. Cyanda kumena umutwe inkoni ndibaza urabona ntabwo isa n'izindi nkoni. Urumva? Hano kumena umutwe. Waniwe nje ndiho ndakubwira ati wambwa we wamuseka we wacu wa mwavu we. Kino ubundi umugore uzagusanga mu nzu uzagusanga ari intare. Kora ngaha. Cyanda kushwitura no niyo mwugoro ntwaro usaduke kuburyo neza yuko muganga akuvurira ibintu ntumva ikeneye kuvura. Koresha umwana. Ndibaza nkawe nari ngo warukwe kuvugana n'uriya mukobwa ngo nje kuraba nahise no wanyoko nuwaso. Wowe uri imbwa birazwi weza wiri gutora ibikopa hariya mwibarabara nimbe ntari biyayuramo twuba wanywe uje kusarira ngaha muri runorogo tuzokumena umutwe. Gira vuba uco usokotera nk'uko uwo muvyeyi yabivuze canda kumena umutwe. Wumvise? Ndeka kwicurikira nk'umwavu nyene. Rero umwavu uko nzi bawuca mu nyabareka. Umwavu washitse ngahantu hasa gutya. Gute? Wewe nje ndakubwira. Ngwenya ngibiki n'ibiki sohoka rero. Ndibaza hageze gusohoka. Urazi ndakubwira. Vuga ibintu byumvikana wongera uvuge cyane ngo urazi ndakubwira. Vuga cyane. Ibi mungira ibyo bakugira ibyo. Hari umunsi nanjye nzoro. Kawe ntabwo uzigera uronka uzopfura imbwa uri umwavu baguteza ibitekwa ntabwo byumvikana. Si Kirundi. Sokutaye. Sinzi nkingene niyumviye ko kwinjiza ngaha. Genda sindakumena umuntu. We ntiwumva. Ntiwumva. Aha wabona banyirukanye. We woza umpera. Mbona nawe ubwawe udashoboye kwiyumvira ngo ukore ibintu byumvikana. Sokugenda. Wese wa mwavu. Urabona neza yuko hano hantu utahanogeje neza. Garuka hanotse. Nyarutsa. Cyanda kumena umutwe mwe umenga ntimuwumva. Koresha umwanya. Aha hose aha. Utwo twavu twose hasigare hera nkuko wasanze hera. Ndibaza neza utwo dukobwa twutu. Mbisa. Twakubitwa n'inkuba wowe uri kunzana ku busutwa. Ntuza amasezerano twagiraniye hariya ku iporota. Kanti nawe nawe nizeko. Nawe mwakoze n'ibikiro kwima. Ya. None uyu ninde? Iki ni giki? Babwira iyo iki ni banzureke kwanza rekura iki ni giki? N'umusheri wa. Za wiyubahisha. Uyu n'umuntu wo kuzana ngaha ngo uyu n'umusheri wawe. Uyu ni wa musheri wazanye, uyu ni we mukwe wanko wawe wazanye. Usajara mbere. Oya nukuri ntagakubereye gusa reka ndabiyose. Ntacyo baye. Wewe ko wabuze umugabo kutagenda nawe uje kurobo. Nawe nawe nizeko umbuze umugabo wanje. Uyu ntago ari umugabo, uyu n'umwanda ahubwo nave ngahagera. Bisa nakubisa nigire. Munyiki umunsi nawe nariko ndaja ndahege. Oya haveke. Wesha ako kantu kajanye. Wesha no mana uramukoropesha neza umumese bere ndamukoropesha nyene kuko ni igikoropesho uwo muvye yavuye ngaha yavuze neza kako gahungara umwavu kariko kakura umwavu mugenzi wako ntunzane kubusura wibonye ivyo birakuraba nibonye nkuko nabonye ubwo bunyarire bwo bunyo bwawe ukazuranzana ku ubusutwa ntakutumiye ngo ubunzane urabona aho nyine ko kajipo wambaye aho no kaduza nkakugara mikanga bavuga ngo nakoze ngo segisiwere uramura kubwira urivuga ko wavuze ngo joteme ndakuzaniye amafaranga yawe no musaza ige baze kirembo ndago rabino rabino ese ko mbonyangirira agatoki gutya bisiguri akakantu ni keza sha yego pe ni keza umuntu akakugirira agatoki nk'uko birumvikana ko ibintu bimeze neza ambwiye neza hariya ku protein yarambwiye kankunda nanjye akatima kararuka ku mutima wari waragiye hejuru nanjye kajya gakobwa ndagakunda ko gakobwa ni ndaya kandi nanjye nzogakorera uburaya reka mbanza asubira hariya ku protein nta kibazo swing pep bashaka umpobere banza umpobere imbere yuko ndebagura ko ibintu byose uri kurandebagura urumva ni Kirundi ariko ndavuga
ejo warambwiye ngo uje uteme bosingi pepo banza umobera Wewe unataka kubwira recipe. Kandi yakura. Umvura. Aziko nazanye abi. Azunga ko batamukunda batanye. Mbere yuko ubwira ibyo bintu byawe byose banza ushira inoti y'ibihumbi 10 ngaho. Ndako wantumeze ko je ntabeshe urabyumva. Anko akazi. Ucudusenya. Canke niyo wobura ayo mahera wobimpa. Wewe anka kaza urabe indirimbo tubwira cyangwa wewe urahaza amenye ko. Zira ibintu nk'ibyo si ibintu ndinda ko. So rero ugira akazi keza. Merci d'accordement na parce que je t'aime beaucoup. Injira nta kibazo ubwo bunyonda bubona. Genzo kurabira umuti neza ndawuguhe amarange cyenda gukaragira ngaha kwiyintutse. Ja nta kibazo rero. Zero kweli gushaka amazi. Ngameze nabi Iyo uvuga gusaniraje. Sana ndamubwiye. Wason. Ngwana. Sanira umuntu amazi. ngahi wanyu nuko abantu bameze. Abyore birane byaheze byiborera. Basi nikuja bari. Sam yanoye kujya umugabo yirwa ndakarira. Niba nadutorere kwishika. Anko n'undi kwezi. Umva bose bari hayi inkono kutatana bakanga. Bakankoropesha pe. Bizanye neganye. Byakwigisha neza kandi bisoza. Ujugenda ubwira cyo ngaputeye. Karibu boss, karibu. Ese komba ndodora ukateba kugurura iyi nzu waratereyemo n'icumi ryo kuyubaka. None kuba ntatereyemo icumi. Desire nsigaye mvuga unshiramwe amajambo menshi. Sinzi ngene usigaye umeze wewe sigaye ibyo ndanavyanka. Wenda dodora kabiri gatatu uri ngaha nka dodora uri iki wewe? Kunzu niyubakiye ku mitayi wanje nta n'icumi nka dodora gatatu kane. Uruziko kukwezi toguhemberwa bivanye n'ingene wewe witwa. None ga boss nkawe iryo kofu nkubise ubu no guhonda guzino nkane nkakwica nkigira ntago nogenda amahoro. Ntabwo nogenda amahoro kumwebwa ababosi ko mwitunaguza ubwo bwiso bwabarusha. Aho nawe uraraba ko kaburujwa kawe ngo rumutegetse. We nturumutegetse ubundi. Wumvise amajambo ugeretse ko kukwezi ibyo uzobona ku mushahara wawe uzovyihangana. Kiza nuko nawe ufise uturaya nzoturaya guza. Ya sawa wibonye we nino kukwirukana we. Boss hagara gato rindira hari utuntu ngire mbanze ndakurabira aho mu nzu kuko wenda kubaha urukundo nkufitiye n'urukundo gwumvikana. Ko tunugiro ryahire n'udukinawe. Fashiyo nkoni. Bebe sibi. Ngabo baraje baba boss mwari mutegereje baraje ngabo baraje nahise wa mwako nyagusiga ubusa we ntagomba ko boss yaje gasiga ubusa pa kuyo ntebe urabo uwo mwako y'ushira nkuko bavuze ngo n'umwapfu kubo mwapfu mwitsonebe wa mwapfu nahise mwana wa mama ntiwumva nakuburiye bye kiza nuko ndabivutse ka boss ndagasize hariya ndakabya ati boss wambwa we hakaranga ndahaje. Nibiki kumenga wanangiye mu muryango wa iki? Bisa rero hari ibintu nashaka kukubwira abantu tugenda mu ishuri batubwiye nyine ibintu numva ndashaka umuprof abakuru riswari ntaraza. oya narazi kandi Indira rero arabahara. bamburutse kandi birihutisha Mwebwe ukuntu munshakira nkaho menga ndigisuma habaye kimwe. Ibintu umuprof yobabwira byose abako. Yes. Nyine bataza. Wose nawe ni bibi. Ubaye iki wewe? Nibi kubaye. Aho muri ufise icyayi kibazo wewe. Aho mbona
arabakomeye ubaye ubaye iki wewe rero basigura haguruka no tugende kwa muganga n'imupfuye ubaye none tujyane kwa muganga bigende ese mana byabinini kandi binini mega byarahetse asanga ari stoma mujyane rero basi tugende kwa muganga genda rero basi mu gitanda uraryamye ngo namujyane byose mbona bino none wumva ibisegondi ibiri ubunyene dushitse ngo ndakwara aho ngene muri abiri binini zo kumujyana cyane baguteye kera uratera ujane kuryama ryabe niba bihera biraye jama muchoma maneza gusukura icyumba shamwe urabe neza ngane no kudanira nabi nuko batwarinda nuko abakobwa bo batwarinda mu mwanya muzoza muragorana